Amahoro y'Imana abane namwe. Fasha Burundi TV nkuko twama tubibemereye kubandanya dukurikira ubuzima bwa bamwe batwituye. Uno munsi twabazaniye amakuru ya Ciza Emmanuel yaramaze iminsi ari mu bitaro. Ubu akaba barizwa imuhiriwe. Twagize amahirwe yo kubonana n'abana ba Ciza Emmanuel. Nkuko mubabona bose baracari bato, baracakeneye imfashanyo zitandukanye kugira ngo nabo nyene ubuzima bwabo bubandanye ukuri kwamye. Turabaramukije inshuti bavandimwe mwebwe mwese abariko barakurikiranira hafi Fasha Burundi TV, tubifurije amahoro y'Imana abavyagiremwo aho muri hose. Uno munsi n'amahirwe adasanzwe kuri Fasha Burundi TV, n'amahirwe adasanzwe ku muryango wa Ciza Emmanuel. Turibuka twese yuko yaramaze indwi yose ari mu bitaro, yarageramiwe n'amagara. Fasha Burundi yamushikanye mu bitaro atameze neza, ariko uno munsi Imana yadushoboje, abaganga bonyene ku bwabo baba bamuhaye uruhusha rwo gutaha muhira nubwo atarasubira kumererwa neza nk'uko bikwiye. Aha mubona turi mu rugo rwa Ciza Emmanuel imuhira iwiwe, mukaba mumubone nawe nyene ntaramererwa neza, utuguvu turacaburamwo, akaba aruse ngaha nyene wewe asa n'usinziriye, ariko tukaba turi kumwe n'umutambukanyi wiwe ngaha n'umufasha wiwe hamwe n'umuryango wiwe. Hama abaganga bamaze kumuha uruhusha rwo gutaha, bagize ibiti bamwandikiye inzo biramufasha muhira. Fasha Burundi ikivuga nti nitwogarukira ngaha, reka tugerageze tugure iyo miti yoba yandikiwe. Rero Fasha Burundi TV yagerageje iragira uko ishoboye kose, iyo miti Ciza Emmanuel yandikiwe iba irabonetse. Aho turi turashimira Imana kubona n'icyo yasubiye kandi irakidushoboza. Ndabashimiye Fasha Burundi ukuntu bambaye hafi. Ndi kwa muganga barandamira ivyamwa vy'umurwayi, bakanzanira imfungurwa, bakanzanira, baramfashije bakanzanira ibifasha uwo murwayi. Fasha Burundi mwaramfashije, baramfashije cyane rwose. Ndi kwa muganga ntacyo nabuze, abana muhira barabahaye ibifungurwa bafungura, reka n'ukuri baragerageje aho bageza. Mwarakoze kandi baragize neza. Ndabashimiye ko mwitanze kunkurikirana, barankurikiranye cyane rwose. Abana ntibashonje mu bitaro, barabahoze barya, nanjye nta wundi yabakurikiranye atari bo nyene. Ivyamwa bakanzanira, ibifungurwa mfungurira kwa muganga bakamumara nkabigura, kuko sinagira ikindemurira kwa muganga. Nukuri Fasha Burundi mwaramfashije cyane rwose. Ndabashimiye cyane kuntu mwitanze mukamugurira umuti. Ndabashimiye rwose. N'ubu mumfashe, ubu ndi ngaho mu bana 9, nta mutari mfise, ngwajije umuntu, ntaho nja, nguma ngaha nyene, abana barashonje. Fasha Burundi n'ubundi mubandanye kubafasha. Fasha Burundi ndabashimiye ukuntu mwitanze mukandira konsiyo umuntu akagera kwa muganga. Ndabashimiye ukuntu banyandikiye umuti bakaba bawunguriye. Ndabashimiye ukuntu umwana yarwaye umuti bawuguze. Ndabashimiye cyane, mumfashe cyane umutahe kugira ngo nze ndaronderera abana. Mfise umuryango munini kandi simfise umufasha. Umuryango mfise n'abo bana gusa, kandi abana baracari bato bato, abana baraciga,
ntacyo mfise imbere n'inyuma kimfasha, ariko ndashimiye Fasha Burundi kumwitanza mukamfasha. Fasha Burundi tukaba dufise umunezero udasanzwe kuko vision yacu, icifuzo cyacu cyari yuko mutama ashitse kwa muganga, yuko twogira ibishoboka byose akakirwa akavugwa, kandi amaze kuvugwa aho bagejeje abaganga haboneke kajya karusho ko mukora kwa muganga, kuko benshi baravugwa bagahinduka imbohe bakaguma ari imbohe mu bitaro. Ariko turashimye Imana Fasha Burundi TV Ciza Emmanuel kuva aho yashikiye kwa muganga aravugwa, nubwo abaganga hashitse igihe yuko bavuga nitaha uje gukwirakwirirwa muhira, nakajya karusho n'ayajya mahera ya hospitalisation yarabonetse. Rero n'amahirwe adasanzwe kuri Fasha Burundi TV kuko nico gikorwa cyacu. Inshuti bavandimwe abakunzi mwese Fasha Burundi TV, tukaba tugize amahirwe na mutamace yikangura mu gatiro tukiri ngaha muhira, ahubwo nawe nyene acagira icyo ababwiye, agire abahumurize. Twebwe turabona yuko ari mitende ari canke n'abarakuje kutamabana. Ego twarakoze, bwaradufashije Ciza, turashima sana ivyo mwadufashije. Ni vyiza kubera twari dukenye, twari dukenye, umva Imana ibahezagire Fasha Burundi. Murakoze cyane nkuko mwumva mutama yaratoye imitende, mugabo ntaramererwa neza. Mugabo icyo twobasaba ku bwa mutama, tumube hafi, ni byinshi bikenewe ku bwa mutama. Afise umuryango muremure, aricaye, umugore araho. Rero twese dufise imitima yo gufasha, dufise imitima y'urukundo, dufise imitima y'ubuntu. Tugarukire mutama n'umuryango wiwe. Hama wowe wese uriko urakurikirana Fasha Burundi TV ukaba utarakora subscribe ari ubwa mbere, tugusabye yuko wokora subscribe kuko uteza imbere iwanyu, uteza imbere icyo cyose cyofasha uwanyu. Tubafashe bakiri bazima, nico ciyubugo cya Fasha TV Burundi. Reka dufashe abiwacu bakiri bazima, dufashe abiwacu bagikomeye, na cyane cyane abo bageramiwe n'amagara, kuko tuhazi yuko amagara ari amazi aseseka ntibayore. Fasha Burundi ibifurije amahoro y'Imana n'imihezagiro yayo aho hose mwese aho muri. Murakoze.